Ndabaramukije bene data mu izina ry'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Bene data dusangiye agakiza, abo dusangiye urugendo rwo kuja ikana niho mu ijuru, ndabagumbiriye mu izina ry'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nagira ngo dusangire aya majambo y'Imana ari mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ku gice ca 11 duhereye ku murongo wa 35. Haravuga ngo Yesu ararira. Abayuda baravuga ati ingene yamukunda, ariko bamwe muri abo baravuga bati mbega uyu yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshoboye kubuza uyu ngo ntapfe? Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yarisenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi, erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ivyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari yapfuye arasohoka azingiriwe ko impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati nimumuhamburure mumureke agende. Yesu ahabwe icubahiro. N'aya majambo y'Imana mpwemu yera yashize mu mutima wanje ngo tuganire na mwebwe muriko muranyumviriza. Amajambo avuga nahaye intego ivuga ngo umugororotsi arazimvye. Umugororotsi arazimvye gose cane. Kubw'umugororotsi azimvye cane, biri muri iyi mpamvu Yesu yagenze ngaha kuri uyu musozi w'i Betaniya agiye kuraba Marita na Mariya bari babuze musaza wabo. Ibi Marita na Mariya kumukura musaza wabo Lazaro ngo akigwara, aba bashiki ba Lazaro baratumye kuri Yesu, bamaze kumutuma ko bati mwigisha, wa mukunzi wawe umukunda cane Lazaro ararwaye. Yesu amaze kumva ayo majambo nta gaciro kanini yayahaye ngo yaravyihojeje. Bukeye kabiri bongera baragaruka bamutumako bati mwigisha, wa mukunzi wawe ubu hose ukugwara gusa ariko araremvye. Yesu ngo abwira izo ntumwa batumye ati nimureme nimuhumure mu mutima, iyo ngwara Lazaro agwaye naho aremvye ntabwo ari yo kumwica ariko niyo guhesha icubahiro. Bukeye ubugira gatatu yego yumva intumwa imubwira terega wa mukunzi wawe Lazaro ubu hose ukugwara gusa ariko yahwereye, ndetse mbere no guhamba bamuhamvye. Yesu ngo amaze kumva iyo nkuru y'umubabaro ngo asibira aho yarari, asibiraho iminsi 3. Hanyuma ku munsi ugira 4 ngo arikora, ngo ajana n'intumwa ziwe. Ajanye n'intumwa ziwe ngo bagenda i Betaniya aho baba kwa Marita na Mariya. Ahageze Marita ngo aramusanganira. Marita aje kumusanganira ngo aramubwira ati mwigisha, iyo ukaja kuba hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Ariko Yesu ngo abwira Marita atariko musaza wawe azozuka. Marita aramusubiza ati egome ndabizi mwigisha ko azozuka ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ndagira ndakubwira ijambo rimwe, uwunyizera wese naho yoba yarapfuye azozuka. Ati kandi nijewe kubaho n'ukuzuka. Aya n'amajambo Yesu yabwiye Marita aje kumusanganira ngo atarashika ku nzu aho baba. Iri jambo twavuganye rivuga ngo umugororotsi arazimvye. Naho vyoba bikomeye, umugororotsi n'uw'igiciro kinini, n'umugororotsi n'uw'igiciro kinini mu nyonga za Yesu. Yesu ngo ahageze kuri uyu murongo twasomye wa 35 haravuga ngo Yesu ararira. Bivugwa ngo Yesu yageze kumuhana aho bagandariye, asanga abantu baragandaye bariko bararira, abandi bari mu gahinda n'umubabaro. Aho babuze umuntu mwese murabizi, nta bineze nta bitwenza bihaba, nta gwenya ruhaba. Yesu yategezwa kwifadikanya
nabahasanze, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubabarane n'abababaye, ngo tunezeranwe n'abanezerewe. Yesu ntiyari gushika ngo atere urwenya canke ngo avuge amajambo atwenza, yategerezwa kwifadikanya n'abandi kugira ngo yerekane yuko nawe uwitavye Imana nawe yari inshuti yiwe kandi yari umukunzi wiwe. Hanyuma ngo niho yabaza ati nimunyereke aho bamutaye, ngo baragenda bagenda kumva Yesu ategeka ko bakuraho ikibuye. Ategetse ko bakuraho ikibuye, ngo niho yarangamiza mw'ijuru, ngo abwira se mw'ijuru avuga ati data, nari nsanzwe nzi kunyumvira, ariko iri rimwe gusa ibi ndabikoze kugira ngo iri shengero rihagaze ngaha rimenye ko ari wewe wantumye, kandi ko ivyo ndiko ndakora atari vyo nitumye ni cankwe niraritse, ariko ndiko ndakora mu izina ryawe kugira ngo rihabwe icubahiro. Yesu ngo asemera n'ijwi rirenga abwira Lazaro ko ari mu mva, aramubwira ati Lazaro, ndakubwiye sohoka. Ngo ari yapfuye, ngo areguka atangura kugendagenda. Yesu ngo ategeka ko bakura impuzu bari bamuzingiriye ko ku mutumba no ku maguru no ku maboko, ngo n'igitambaro bari bamuzingiriye ko mu maso. Lazaro aragendagenda asubira mu muhana iwabo. Umugororotsi arazimvye, umugororotsi ni uw'agaciro kanini. Lazaro yibutswe kuko yari inshuti ya Yesu. Marita na Mariya bibutswe yuko bari abakunzi ba Yesu, ntabwo bibutswe kuko bari abavandimwe ba Yesu, ntabwo bibutswe kuko bari bavyara ba Yesu, ntabwo bibutswe kubera yuko bari bafite ivyo bapfana mu buryo bw'amaraso canke mu buryo bw'umubiri, ariko bibutswe kubwo bitwa abagorotsi, kuko Yesu yavuze ngo umuntu wese yitondera amajambo yanje, uwo ngo niwe mwene mama kandi niwe muvandimwe wanje. Rero Marita na Mariya na Lazaro zari inshuti za Yesu, kuko bitondera ivyagezwe vya Yesu, bitondera amajambo ya Yesu. Umugororotsi arazimvye, umugororotsi arazimvye bene data, umugororotsi arazimvye. Marita na Mariya na Lazaro bibutswe. Lazaro asubizwa kuba muzima kubw'uko bari inshuti za Yesu. Kubera iki? Kuko bari abagororotsi ba Yesu. Nariko ndavuga nti Marita na Mariya na Lazaro ntaco bapfana na Yesu. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza hari havugwa yuko uyu Mariya ngo ni wa wundi yahanaguje imishatsi yiwe ibirenge vya Yesu, yamusutse kwa amavuta ngo atamirana, ngo amavuta mota neza. Nubwo bucuti bari uwo muryango wari ufitaniye na Yesu, ubucuti bari bafitaniye no kubaha Imana, no kwitondera ijambo rya Yesu, no kurikurikiza no kurigenderamo. N'aya majambo y'Imana tugira ngo tuganire uyu munsi aho bigeze. Abantu benshi mu butumwa bwiza bwinshi tubwirwa mu masengero atandukanye, abantu baravuga ubutumwa bwiza, abantu bakubakwa, abantu bagahezagirwa, ubutumwa bwiza bw'imigisha, ubutumwa bwiza bw'imihezagiro, ubutumwa bwiza bw'ibintu vyiza abantu b'Imana bagiye kuronka. Ariko ubutumwa bwiza bubwirwa abantu ngo bihane bave mu vyaha, ubutumwa bubwirwa abantu b'Imana ngo bakurikira inzira yo kugororoka, ntabwo ari kirenga, ntabwo ari bwinshi cyane. Ariko ubutumwa bwinshi henshi buvugwa ni ubutumwa bwo kuririmbira Imana, ni ubutumwa bwo gutambira Imana, ni ubutumwa bwo gusirimba, ni ubutumwa bwo guhanura, ni ubutumwa bwo gutanga icacumi n'amaturo akwiye, ni ubutumwa bwo gufasha abakene. Kandi ivyo vyose ni vyiza, kandi ababikora vraiment Imana ibahezagire kandi Imana ibaha umugisha. Ariko ibi vyose naho nobikora, ibi vyose naho wobikora, ariko ukiri mu vyaha, ibi bikorwa vyawe izoba ingero y'abandi bakiranutsi, izoba ingero y'abandi bagororotsi. Bene data dusangiye igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza, twigisha abantu kwihana, twigisha abantu kuva mu vyaha, kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo icaha kitihanywe, icaha kitatuwe bingana n'urubanza imbere y'Imana rudacitse. Kandi urubanza imbere y'Imana rudacitse, ingero yavyo ni gehinomu, ingero yavyo n'umuriro utazima. Twigisha abantu kwihana, twigisha abantu gutungana, kuko ikintu kizimvye imbere y'Imana. Umugororotsi naho yoba umukene arazimvye, umugororotsi naho yoba atagira harara, ariko akaba atunganye, yitondera ivyagezwe n'amategeko yandiho, yitondera ivyagezwe n'amategeko ya Yesu Kristo, uyu yarazimvye n'ugiciro kinini. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo n'amazina yiwe aranditswe mu gitabo c'ubugingo. Ariko aba bantu bo mw'isi, aba batunzi bidahinda, aba batunzi bitabarika, aba baganza ibi bihugu vya none, n'abanyacubahiro barafukamirwa, n'abanyavyubahiro baratugwa bagakomerwa amashi, ariko ivyabo bizorangirira ngaha munsi y'ijuru. Ariko umugororotsi wa Yesu
Yesu, no mwijuru izina ryiwe riranditswe, no mu bateguriwe ingero n'abacanka bazoshumbusha mu gihugu co mwijuru, ngo abazohanagurwa amarira amosozi ku maso yabo, muri abo barimwe. Sicompa mwene data wumviriza aya majambo, ukitandukanya n'ikibi, ukitondera amateka n'amategeko ya Yesu, ugaharugwa mu gitigiri c'abagororotse, kugira ngo igihe nicagera, yego nibasoma amazina y'abagororotse, izina ryawe rize risomwe muri ca gitabo c'ubugingo, nanje rwanje rize risomwe muri kirya gitabo c'ubugingo. Nk'aya majambo y'Imana ntagomba ngo tuganire ko muri kano kanya. Umugororotsi arazimvye, umugororotsi arazimvye, umugororotsi arazimvye. Marita na Mariya bibutswe kuko ari abagororotsi. Marita na Mariya bibutswe na Lazaro bibutswe yuko bitondera amateka n'amategeko ya Yesu, bitwa abagororotsi. Hanyuma Yesu arabibuka, abona kubagenderera, akora ibikomeye. Umuntu amaze kane mumva nta wo kwegera aho bamushize. Umuntu amaze kane mumva amaze kononekara, ariko imbere ya Yesu umugororotsi azimvye. Umugororotsi ngo naho yoba yarapfuye azosubira kuba muzima, niko amajambo ya Yesu ambwira. Bene data, tugende dutungana mu nyonga z'Imana, tugende tugororoka mu nyonga z'Uhoraho Imana, kuko umugororotsi arazimvye. Umugororotsi ni uw'igiciro kinini, umugororotsi ni uw'igiciro kinini. Wa mugororotsi we, aho uri, naho woba ukennye, naho woba ushonje, naho utagira ico wambara, naho woba ufise ibibazo n'intambara imbere yawe ziteye ubwoba, guma mu bugororotsi bwawe, guma mu gukiranuka kwawe, kuko umugororotsi ni uw'igiciro kinini. Umugororotsi ni uw'agaciro mu nyonga z'Uhoraho Imana. Uyazokwibukwa. Wizere gusa uyu Yesu wakurikiye, wizere uyu Yesu yakubambiye igorogota ku giti ku musaraba. Uyu naho bizoba bikomeye azoguserukako. Birashoboka kuri mu ntambara zitandukanye, birashoboka ko ufise ibibazo biteye ubwoba imbere yawe, ariko kuri umugororotsi mu nyonga za Yesu, ndakubwira nti umugororotsi arazimvye. Umugororotsi ni uw'agaciro kanini, kandi Yesu ntabwo yigeze ahera umugororotsi. Umugororotsi wa Yesu arazimvye, umugororotsi wa Yesu arakomeye. Uko yibutse Lazaro amaze kane mumva, nawe wa mugororotsi we uko biri kose ntabwo yaguhevye, ntabwo yakwibagiye. Umuhanga amaso gusa, igihe nicagera uzobona ukugira neza kwiwe. Uko Lazaro yibutswe amaze kane mumva, nawe muri vya bindi biteye ubwoba, umuhanga amaso aba ari we wizera. Wirinde ico gutandukanya nawe. Ico gutandukanya na Yesu Kristo ni icaha gitandukanya umwana w'umuntu n'Imana, n'ubusambanyi, n'akaborerwa, no kunywa inzoga, no gusenga ibigirwamana, n'inzigo, n'amacakubiri, n'amoko, n'ibindi vyaha vyose, kurementaniriza abandi, gukora ibizira Imana yanka. Ivyo bitandukanya umuntu n'Imana. Nagira ndakubwire mwene data, hariho ababifata minenerwe, agafata icaha akagifata ubusunwa, akavuga ngo jewe sindi umusambanyi, mugara asambana rimwe rimwe, arabesha rimwe rimwe, ubujambo butagira mvura, arateranya abantu, aravanga abantu n'abandi, ariko ugasanga ndetse mbere niwe ariko arayobora, ugasanga niwe ariko arasigura, no kuvugishwa bakavugishwa, ugufasha abakene bakabikora. Ariko ivyo vyose ijambo ry'Imana rimbwira ngo icaha kitatuwe gisa n'urubanza rudacitse imbere y'Imana. Kibe gitoya ntuzocinjirana mwijuru, kibe kingana ugwara ntuzocinjirana mwijuru. Twihane, twiyeze, tubone kuba abagororotsi imbere y'Imana. Nkuko nabivuze, umugororotsi arazimvye, nico gituma umugororotsi azokwibukwa, kandi no ku munsi w'amateka hazibukwa abagororotsi, abavugishijwe, abasiguye, abasenze, abatanze icacumi, n'abatanze amaturo, abafashije abakene. Ivyo ntangero bizoronka, mugabo ivyo bizoronkerwa ingero kuwakiranutse, kuwagororotse, yitandukanije n'icaha, akacihana, akacatura imbere y'abakozi b'Imana, akagirirwa imbabazi. Ntitubabisigira ku buhoma ngo abakora ibikorwa vy'Imana kandi turiko tubikora kandi turi abanyavyaha. Ugasanga umugabo aravuga ubutumwa bwiza, mugabo aharitse umufasoni wiwe. Ugasanga umusore canke inkumi araja muri korari agakora ibi na biriya, mugabo afise utundi tuntu yikorera mu rungano rwiwe tutanezereza canke ngo duhimbare Imana. Nk'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, Imana ibahezagire. Dusenge. Data uri mwijuru, nongeye kugushimira kuri Imana yanje, kandi nongeye kugushimira kuri umwami wanje. Urankunda kandi urambabara, uko ndi kose naho ndi umunyantege nke. Ndagushimiye mwami ko iki gikorwa unkoresheje mu izina ryawe ugera mwami. Ndi umwana w'umuntu kandi ndi w'inyama n'amaraso, nambaye umubiri upfa, ariko wewe uri Imana. Mu izina ryawe ugera ijambo n'iry'iwawe, uriherekeze kandi uteko urisigurire abaza kuryumva bose, rigende rikora ku mitima yabo, rigira aho ribakuye naho ribashikije. Mu izina ryawe ugera kandi aho ribashitsa, yego
habe ahazotuma bazoraga ubugingo budashira, baze bahabwa icicaro mu bwami kwa data, kuko umugororotsi azimvye kandi umugororotsi ari w'igiciro kinini. Mu nyonga zawe kuri wa munsi w'amateka hazokwibukwa abagororotsi, ntabwo hazokwibukwa abakoze, ariko hazokwibukwa abagororotsi, hazokwibukwa abakiranutsi. Abo ni bazoronka egome icicaro mu bwami kwa data. Ndagushimiye kungiriye neza, ndagushimiye kugiriye neza mwami, kandi ugiye kugira neza baza kumvira ijambo ryawe, byose biheje icubahiro data. Nanje mburakimaza agapfapfa gusa mu nyonga zawe ncishwe bugufi, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, amen.